Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 22 Gitugutu uyu mwaka niho atangura mu gihugu cyose iyandikwa ry'abazokwitaba amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku mutumba Masama, komine Giheta mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yifatanije n'abenegihugu bo kuri uwo mutumba mu kwitabira ico gikorwa c'iyandikwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze kwiyandikisha yaciye atera akamo Abarundi bose bakwije ibisabwa gusidukana n'iyonka kugira ngo biyandikishe. Uko haciye igihe mu gihugu kirimwo intwaro ishingiye ku benegihugu, harahera ikiringo bakaza barinagura basubira amatora. None rero natwe mu gihugu cacu aho bukera mu 2025 buca haba amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi bo mu makomine. Rero iki gikorwa nico Murundi wese, kuko bavuze bati intwaro ishingiye ku benegihugu ikongera akaba ari biharanira, haba indongozi zitorewe nabo kandi abenegihugu bose bagategerezwa gutora. Je nanje rero ndi umwenegihugu mu bandi benegihugu, ntegerezwa kurangura ico gikorwa gitegerezwa. Hariho abibaza yuko ari uburenganzira. Si uburenganzira, gutora si uburenganzira gusa, ni n'itegeko. Kuko wase gutora mwisanzu wawereka ko ico gihugu nturimwo, ntibikuraba ivy'ico gihugu. None rero jewe nanje nk'umwenegihugu w'u Burundi ndiko nanje nditegwa ganze ntore naje kugira ngo ndangure iryo bwirizwa kwiyandikishe, hanyuma ikiringo nicagira duheze tuze twitorere indongozi abashinga amateka abahanuzi b'amakomine bazoba bashobora kuduserukira mu nzego z'igihugu. Abarundi bamaze gutahura icari c'amatora, kandi si vy'uno munsi, ni kuva kera n'igihe Burundi bwikukira Abarundi baje bose gutora. Abarundi barazi yuko ari iteka kugira kuja gutora kwitorera indongozi. Ubwa mbere rero no kubanza kubashimira no kubakeza, nico kintu ca mbere noherako ko bamaze kumenya akamaro k'amatora. Amatora mu bisanzwe ni ikintu umwenegihugu yumva ko ari umwenegihugu yotegerezwa gukora. Ndabatera akamo cyane cyane ko kwiyandikisha, baje muri ayo matora biyandikisha n'ingoga kugira ngo duhe umwanya uyu mugwi wigenga ujeje amatora wo gutegura neza uzi abazotora ingene bangana. Hamwe rero boza ari benshi tukaheza n'ingoga, bica bituma uwo muguro nkakanya ko kugira ngo ushobore kwisuganya. Ikindi no abwira nuko abenegihugu amatora ko bamaze kuyamenyera, bamenye ko atari ibintu byo guca duta imitwe. Amatora so gutumutwa, ahubwo twebwe twibadaniriza ibikorwa vyacu tukarindira igihe c'amatora tugatora. Nkegurukira Abarundi ko mbona batekanye. Kera nk'iki gihe wacu usaga imitima iri mu kirere, vuga bose baratekanye. Iki ni ikimenyetso ciza cerekana ko Abarundi bakuze, kandi umwana nuwokura. Abarundi barakuze, murabona abanyamigambwe nta mitima iri mu mitwe, abenegihugu nuko nyene. Twese tuzi yuko twitorera indongozi muri twebwe nyene, kandi zirongorera twebwe nyene. Nico gituma no shimira cyane Abarundi bose, ndababwira ntibagume batekanye, ntihagire umutima uja hejuru. No nabazotogwa bo muri twebwe nyene bazaba bagiye kuduserukira mu kudukorera. Urumva rero hama hagenda bakeyi ntagenda bose, twese tugume dutekanye tumerewe neza, twibandaniriza ibikorwa, cyane cyane ibikorwa nivyo bikomeye. Kuko naho hoba amatora abantu bicaye, amatora ntazotugaburira. Abaratacu ariko barakora amatora ntazotwubakira inzu. Twebwe tumenye yuko amatora atuma tugira indongozi nziza ziturongora zikatwereka iyo tuje. None rero abantu bagwa batekanye, baguma bari ku kivi dukora, twongera tuza turinagura mu nzego tuzipanga neza. Iryo sekeza ryo kwandika abazokwitabira amatora yo mu mwaka uza ryatanguye icesu no munsi rikazomara ikiringo c'imisi 10.